muherereye hose nk'uko biri ni Fofo the Boss nama nabateguriye ikiganiro kijyanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi ngomba kwigisha na cyane ku kibazo cyo kwikinisha hagati y'ibitsina bibiri, igitsina gabo canke igitsina gore. Abahinga babinonosoye baraharuye basanga igitsina gore bageze kuri 45% mu gukora ico gikorwa cyo kwikinisha, igitsina gabo nacyo bageze muri 70% mu buryo bwo kwikinisha. Urumva ko ico gitigiri cabaye umurengera, kandi nubwo akenshi abantu babikora ni ibintu bifise konsekanse nyinshi mbi ziza mu nyuma mu gihe wamenyereje umubiri wawe mu nzira yo kwikinisha. Nahuye n'ibibazo byinshi, abanywanyi bankurikirana basanzwe bamenyereye kuri bino biganiro basanga inbox bati ese Fofo twokora iki kugira ngo bihagarare. Hari n'ukubwira ati jewe ndabimazemwo imyaka 5, abandi ati ndabimazemwo imyaka 10, abandi ati ndabibazemwo ibihe birebire. Mugabo naragerageje uburyo bwose bwo kugira ngo ndabe ko nohagarika kino gikorwa cyo kwikinisha, ati mugabo byarananiranye. Ati none hari umuti umuntu yofata kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Ku by'ukuri nico kiganiro ngomba kubaganiriza uyu munsi. Ntarabandanya rero, reka ndabibutse gukanda subscribe, like, share na comment kuri channel Ivy'iwacu TV kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro vyacu muzoze murabikurikirana atakigoranye. Ico tubasaba gusharinga mu bagenzi, mu nshuti kugira ngo nabo bibashikire. Twongera kubibusa gukanda ako kantu kameze nk'inkengeri kuko nako kari mu bituma mushobora kubona uko dushizeho ikiganiro gishasha, mugahita mukibona ako kanya nyene. Uyu munsi rero tugomba kuganiraho ku kibazo gikomeye cyane kandi gihanze abantu benshi, ibitsina byompi bibiri, igitsina gore canke igitsina gabo. Ku by'ukuri abantu benshi baramaze kwibasira cyane n'iki kibazo cyo kwikinisha. Hariho ababikora bitewe nuko baba batari hafi yabo bashakanye. Iki kiri mu bintu bishobora gutuma umugabo ashobora kubaho yikinisha bitewe nuko ashobora kuba bangamiwe n'akazi, ari kure y'umudamu, bigashobora gutuma gutyo akabona ati nta bundi buhinga ndi bubikore, nta bundi buhinga ndi bubigenze, reka nyene nifashishe ibintu biri hafi cyane. Ukaca usanga akoresheje uburyo bwo kwikinisha. Hari n'abandi usanga babikora bitewe nuko babimenyereye kuva aha. Ngomba kuganira ku abajene kubera ko baba batararongora, akabazi neza yuko adashobora kugenda kurondera umukobwa ubwo nyene ahita muronga, gutyo bikaca bimutera gukora ico gikorwa cyo kwikinisha. Ugasanga abihereye akiri umujene ataranashira umugore mu nzu, ugasanga yabihereye kare. Gutyo rero ibi bikorwa birafise ingaruka mbi akenshi ikunze kugaruka mu gihe ubandanije ubikora. Hari n'abandi usanga babikora bitewe no kuguma baraba zirya filme za pornography. Zirya filme nazo ziri mu bintu bishobora gutuma ukora igikorwa cyo kwikinisha. Rero by'ukuri kino gikorwa ntabwo ari ciza kubera hariho ingorane ziza mu nyuma yaho. Ukibikora urabona ko ari ibintu bimeze neza, ukibikora uraryoherwa. Ku by'ukuri hari ababikora ugashikanwa naho ugashitse kubera kumvo zuko bitewe nuko wabyishizemo, ugashikanaho ugashitse ari umugabo ukaversa nkuko wabikora ku mugore bitewe nuko watanguye ico gikorwa. Mugabo rero kino gikorwa menya neza ko gitandukanye no gukora rapport sexuel, ni ikintu gitandukanye no gukora imibonano mpuzagitsina. Iyo uri kurakora imibonano mpuzagitsina muri babiri, ibi ni ibintu Imana yashizeho kandi biri special. Nubwo wabikora misi yose nta ngaruka mbi igitsina
cawe kizozana, kuko cama cahuye, namba ari igitsina gabo gihura n'igitsina gore, namba ari igitsina gore kigahura n'igitsina gabo, gutyo ni ibintu Imana yashizeho yaremye ngaho ko bitegerezwa nyene kujana. Niyo mpamvu atangaruka mbi nimwe bishobora gutera, ariko biba ingaruka mbi igihe nyabaki ni muri ca gihe utangura kuvyikorana wenyene, utangura kuvyikorana wenyene. Mu gihe rero utanguye kuvyikorana wenyene, impamvu bizana ingorane nuko kujya woja muri mood uri wenyene ntabwo biza bingana na kujya uja muri mood uri kumwe n'umudamu, uri kumwe n'uri ko aragufasha ico gikorwa. Okay, akenshi hari bamwe, ngomba gufata akarorero ku bagabo. Abagabo barashobora kugira ngo aje muri mood akabanza kuraba zirya filme za pornography, amaze kuziraba izo nyene zikamujana muri mood, zikamushukwisha, agakwega ubwenge. Urumva ni ibintu bimufata umwanya kandi birakurusha no mu mutwe. Kubera iki? Urakwega ukaraba uko bari kubikora muri rya filme, nawo bikaca bigusaba kubikora kujya nyene kugira ngo izo mbuto zize. Urumva uzikwega ku nguvu, ubu uri kurakoresha inguvu nyinshi kugira ngo urabe ko uruhuka. Ariko uri kumwe n'umudamu wawe ngaho, mubikora buhoro buhoro kandi ukaruhuka mu mahoro n'umutekano nangere. Rero uku kuntu ugenda urakurura umushukwe wawe ku ngufu kugira ngo ubone kuversa mu buryo bwo kwikinisha, ivyo nivyo bigaruka kuzana ingaruka mbi mu mubiri wawe. Na cyane cyane nk'abagabo bamenyereye kubikora, abenshi kenshi usanga baja muri wa mugwi w'abagabo barangiza ningoga, ugasanga mu minota 5 umugabo ararangije. Ikindi naco, ibi biri mu bintu bigabanyura ubukomezi mu mugabo. Namba umugabo yarakomeye ashobora kuba atera akabariro canke akora iyi rapport sexuelle, ashobora kuba ayikora mu minota 15 canke 30, iragabanuka ijya minota ikagabanuka igahera yose ikaherengetera, ugasigara winjiza ubwo nyene ukacuversa. Canke ugasanga uracari muri kahesi ugitegura umugore wawe, ugasanga muri uyo mwanya nyene uwongeye kandi kuversa utaranayishirayo. Murabyumva? Izi ni ingaruka mbi akenshi zikunze kuza ku muntu amaze kumenyera gukora kino gikorwa cyo kwikinisha. Ikindi kintu gitera ingaruka mbi ku bagabo nuko no mugabo ni yarongoye. Aha ngomba kuja kuri babasore. Uri umusore watanguye kwikinisha ukwira umusore, byamaze kukuja mu mutwe. Urumva nta nubwo uzagira apeti y'umukobwa. Ugira apeti y'umukobwa gute kandi ufise ukuntu vyirangiriza wenyene, byamaze kukujamo mu mutwe. Niyo hageze aho urongora, umugore ntabaki kuryohera, usigara uryoherwa nuko kwikinisha gusumba uko wokora rapport sexuelle n'umudamu mu rugo. Ugasanga hari n'abandi usanga bibatesha n'umwanya n'akazi, ugasanga ari gukazi ngaho arashuzwe, kubera ko yamaze kubimenyereza umubiri wiwe, bikaba ngombwa ko areka akazi akabanza akiterera ahantu yiherereye, ari muri douche, ari muri toilette, akabikora hari ku kazi, akabikora. Amaze kubikora akumva neza ko aruhutse, gutyo akaca abona kuvayo, kuko umaze kubimenyera. Ni nk'impwemu mbi uba wishizemwo, niko no bivuga, ni impwemu mbi uba wishizemwo, kuko niyo utabikoze muri uwo mwanya urumva ko kuko ubuza amahoro, urumva ko uza kuruhuka ruko ugiye gukora ico gikorwa ico kwikinisha. Aho rero kiba cyaramaze kukurongora kugira ngo uzabihebe, kugira ngo bizokuvemwo n'ingorane. Konsekanse mbi namaze kuzivuga, ni mu buryo uzarongora umugore ukira umusore azokunanira, uzokwama ari wa mugabo urangiriza mu minota 5, umugore nawe atarashika aho ashika, ukaca usanga umugore aguciye inyuma kubera ikintu umurongora neza bitewe na bya bintu wimenyereje byo kwikinisha. Okay, hari n'iyindi ngaruka mbi bikunze gutera ku bagabo, biragabanura igitsina cy'umugabo, biragabanura igitsina cy'umugabo. Kujya igitsina cy'umugabo gishukwa kikabyimba kikasubira gitewe n'umushuko wo mu mubiri uzananye n'umugore, kumbure mwateguranye, umugore yateguye umugabo, umugabo agategura umugore, hanyuma igitsina gabo kikabyimba. Kujya igitsina gabo kibyimba cyashuzwe kigafata umureko, iyo cinjiye mu gitsina gore biba ari ibintu byiza cyane, kubera ko kiba kiriko kirakora icyo cyakagombye gukora. Ariko muri uyo mwanya uri kwikinisha kiba kiriko kirabyimba, mugabo gikoreshejwe n'inguvu, bigaca bisaba ko ukoresha inzira yo gupusa, yo kugira mu kunyeto upusa kugira ngo urabe yuko ibintu
biheza bikagenda neza cyane. Numva ko ari kibazo gikomeye cyane, iyo mubandanyije mubikora birashobora kubazanira ingaruka mbi. Aho nariko ndavuga ku ruhande rw'abagabo, akenshi abagabo bamenyereye igikorwa cyo kwikinisha, izo nizo ngaruka mbi bakunze guhura nazo akenshi, kandi iyo amaze kubimenyera cyane mu mubiri umuntu w'umugabo kugira ngo azobihebe biramugora cyane. Aragerageza akifungafunga mugabo agatima kakaguma gakubita, ugasanga yabyisanzemo canke yabibayemo. Kugira ngo abihebe burundu by'ukuri arafata umwanya ukwiye kugira ngo abihebe burundu. Kandi n'abadamu nyene nabo barafise ingaruka mbi akenshi zikunze kubaho. Ntabwo ingaruka mbi ziboneka ku bagabo gusa, n'umudamu igitsina kobwa iyo umenyereye kwikinisha uri umukobwa, ingaruka ya mbere mbi ntabwo uzaryohererwa imibonano mpuzagitsina mu gihe uri kurayikorana n'igitsina gabo, n'umugabo wawe canke n'umusheri wawe. Uzumva ko umenga ni ibintu nyene ari ko arakora nyene biri aho ngaho, ata nguvu bifise, ataburyohe bifise. Urumva neza ko utanezerewe navyo. Kubera iki? Kubera wamenyereye ca gikorwa cyo kwikinisha. Na wewe uri umukobwa cyangwa umudamu ntabwo uza uryoherwa n'imibonano mpuzagitsina, nkuko abagabo nabo bataryoherwa no gukora imibonano mpuzagitsina n'abagore babo, bitewe nuko baba baramenyereye gukora ibintu zenya igikorwa cyo kwikinisha. Iyo ni ingaruka mbi ya mbere. Iyindi ngaruka mbi kandi nakomeye na cyane cyane ku badamu, ituma igabanya uburyohe bw'umudamu bufatiye kuri rugongo. Hajya uburyohe bw'umugore akenshi buba buhagaze aha nyene hejuru kuri rugongo, aha ku mishino niho uburyohe bw'umudamu buhagararira cyane. Na niyo mpamvu abadamu benshi usanga bakunda bakoregwe imibonano mpuzabitsina na cyane cyane yo kunyaza, kuko niho hari uburyohe. Indani mu gitsina mu mudamu nta buryohe buri, uburyohe buri ngaha hejuru nyene, aha hejuru kuri rugongo niho hari uburyohe. Rero mu gihe umudamu amaze gukora iki gikorwa cyo kwikinisha, na cyane cyane kugira ngo nawe agere muri bya byishimo byiwe, akoresheje za nguvu, akuruye wa mushukwe mu buryo bukomeye cyane kugira ngo yumve yuko aruhutse, ni ukuvuga ko rugongo niyo ihabonera ibara, kuko rugongo niho ikora cyane kugira ngo umudamu nawe agirene, igitsina kobwa nacyo kigirene, kugira ngo nawe yumve yuko aruhutse cyane, yumve yuko yarangije. Arabasha cyane kuri rugongo paraporo yuko ashira paraporo yuko yinjiza indani mu gitsina, kuko hariya indani mu gitsina ku mudamu hariya abakoresha intoki, hariya abakoresha ibintu byinshi nyene bitandukanya. Ababikora barazi nyene bahora babikora kugira ngo ico gikorwa yumve yuko aruhutse. Mugabo hanini cyane ntiyibanda indani mu gitsina, ahubwo hanini cyane yibanda aha hejuru kuri rugongo. Urumva rero ububasha bwa rugongo y'umugore buca bucika inguvu mu buryo n'ubwo umugabo bashobora gukorana imibonano mpuzabitsina gute atazigera aryoherwa n'umunsi warimo, kuko uburyohe yaramaze kuburangiza akoresheje inzira yo kwikinisha. Iyo ni ingaruka ikomeye cyane ikunze kuboneka mu bitsina byombi bibiri mu gihe uba uzi ko ukora icyo gikorwa cyo kwikinisha. No kuvuga ko abenshi barigisha ati hari imiti ituma umuntu ashobora kubiheba, hari imiti ituma iyo umugabo awufashe cyangwa umugore awufashe igarura bwa bukomezi muri cya gitsina, ugasanga nubwo bwari bwarangiye buragarutse. Nibyo iyo miti irahari, ça c'est vrai, irahari. Mugabo ngo manda kubwiza ukuri, umuti wo kugarura ubukomezi mu mugabo burahari, kandi umuti bwo kugarura ubukomezi mu mugore burahari. Ariko kugira ngo iyo miti uyifate neza neza, bigusaba yuko umuti nyamukuru no guheba ico gikorwa cyo kwikinisha. Ni wo muti no kugira inama nyamukuru, kuko nubwo wofata iyo miti mugabo ukabandanya wowe ku ruhande rwiwe wikinisha, ni gute wambwira yuko ushobora kuzana ubukomezi mu gihe nubwo unywa iyo miti ariko ico gikorwa ugasanga urabandanya ugikora? Ntibishobora gukunda. Na muganga iyo urwaye, uri umugwayi kwa muganga akakubwira ko urwaye malaria, akarorero, iyo ufata imiti ya malaria ukayinwa urakira. Iyo ufashe
iyo ukurikije ibyo muganga aba yakubariye urashobora gukira. Mugabo mu gihe udakurikije ibyo muganga yakubwiye ntabwo ushobora gukira, kuko muganga nawe araguha urutonde rw'ingene ushobora gufata iyo miti. Iyo utayifashe rero mu mategeko ntabwo bishobora kugukundira gukira. Nico kimwe rero n'iki gikorwa cyo kwikinisha. Mu gihe iyo miti bamaze kuyikwereka yo kunywa kugira ngo ikugarurire bwa bukomezi bwatakara muri ya myaka wakozemo mu kwikinisha, iyo rero iyo miti utanguye kuyifata hariho amategeko baguha. Amategeko ya mbere muri byose baguhereza bakubwira ati banza uhagarike ico gikorwa cyo kwikinisha. Niryo tegeko riza mbere mu mategeko yose. Hanyuma bakaca bakubwira ati uyu muti rero tuguhaye utegeza kuwufata gutyo, ufate gutya buri munsi canke saa sita mu gatondo ku mugoroba kugira ngo ibintu biheze bigende neza. Ukwiye kubifata mu kiringo kingana uku kugira ngo bigende neza. Mugabo ikintu kiza mbere habanza kuvugwa guheba. Sinzi ko turi kumwe. Rero aha ndi kubwira ba bantu usanga bambwira ati byarananiranye ko baheba. Rero wowe byananiranye kuheba, nubwo umuntu yakubwira ati koresha uyu muti kugira ngo ukugarukanire bwa bukomezi bwawe, ntibishobora gukunda mes chers amis. Ntibishobora gukunda yuko ubukomezi bwawe bugaruka mu gihe byakunaniye kwanza guheba. Banza ugire stop ico gikorwa, ugihagarike, uvyishiremo, kuko imibonano mpuzagitsina naha mu mutwe. Mu gihe wavyikuyemo mu mutwe neza neza, sinumva ikintu cyo hava kikunanira wowe guheba kwikinisha, kugira ngo wirinde kugira ngo umubiri wawe ubandanye ugira ubukomezi mu gihe cyo gukora imibonano mpuzagitsina. Kuko umubiri wawe ni wamara kuba faible, uri umuntu w'umugabo, kazoba kakubanye mu rugo, nubwo wazana umugore azokunanira, bizosaba yuko uyo mudamu wawe agenda kubikora hanze, azoguca inyuma nta kabuza, kuko nta mudamu azokwemera ko uzokwama umufuvya buri munsi umufuvya utari kurabikora neza, bitewe nuko baguha umuti nyakuri ukakunanira gufata. Umuti nyakuri ngaha ndi kukubwira jewe fofo, n'umuti wo kumenya guheba kwikinisha. Niwe nyamukuru, kuko udahebye nubwo wafatiye yindi miti twigisha yose yo kuvanga, ugashobora gufatira imawe, ugafata tangawizi, ugafata tungurusumu, ugafata ubuku, ukavanga ukazurafata, byose bicika ubusa. Kubera iki? Kura ntako wayifata iyo miti mu nyuma wowe ubwawe ukibandanya gukora ico gikorwa cyo kwikinisha. Aha rero nishuye ba bantu usanga bari kunca inbox bambaza kino kibaza ati twakora iki. Umuti nyamukuru ndaguhaye ngaha, uza gukurikirana ino video nakoze uyu munsi, kino kiganiro nakoze uyu munsi. Umuti nyamukuru ndaguhaye nuko umenya kubanza guheba ico gikorwa cyo kwikinisha, hanyuma ivyo bindi navyo bizoza mu nyuma. Kuko iyo uhebye niyo ugiye gufata umuti uraza kugira akamaro mu mubiri wawe. Kubera iki? Kubera wabanjije kwanza guheba. Mugabo udahebye n'ubwunwa ntuzokwigera ukira, uzoguma hahandi nyene, bizoguma kwa kundi. Niyo mpamvu niyo dutanze tukubwiye imiti ushobora gukoresha byanka guhera. Kubera iki? Kubera ko nawe ubwawe wabandanyije cya gikorwa nyine. Ntituguhaye imiti canke ntitukubwiye tifata ibi nibi hanyuma ucubandanya kwikinisha ngo bizohera. Ntibishobora guhera. Okay? No kuvuga rero iki gikorwa cyo kwikinisha by'ukuri ni mwige kugiheba, yaba ku ruhande rw'abagabo canke ku ruhande rw'abagore, ibitsina byose bibiri, kuko birafise ingorane nyinshi kandi nanazidondaguye. Ingorane zikunze kuboneka mu gihe igikorwa cyo kwikinisha kibandanyije kibaho. Kandi video yahazaza nzobereka uburyo ushobora kuvyirinda mu gihe wemeye kubiheba, cenda kwereka uburyo ushobora kuvyirinda. Hari n'impamvu bishika umuntu akikinisha. Impamvu ni nyinshi zitandukanye zituma abantu binjira muri ubwo buryo bwo kwikinisha. Mugabo kuri video yahazaza nzobereka uburyo ushobora kubyirinda kugira ngo ntibigutwara umwanya canke bitume umubiri wawe ushobora guta ubukomezi. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana. Imana ibahezagire cyane naho gutaha. Bye bye.